Bakunze Saint-Luc TV rero ni wa musore wanyu Bright the Bat Command the Champion turi kuri gwa rubanza aho batwize no musa kodwikiraka nka Saint-Luc Studio tukaza gufotora no gukora image ama video amasanamu ameze neza turi kumwe n'umwe mu bantu bakora muri service ya restaurant bro gute jewe anyita Pacifique Irakoze tu ibaye mariage gize kabiri duhuriyemwo mbona timu yanyu ariyo timu ku server mukabare nubuhe bumenyi mufise mu byo bintu. Okay, twebwe mu bumenyi dufise mu guserva nuko tuzi ingene twakira umuntu aje gufungura ukamwadressa ku mfungurwa zose zishoboka kandi zifite akamaro ku mubiri. Ni kuvuga timu yanyu niyo organize imfungurwa ikorgaza ruko abantu baza gufungura ku mariage yose mwamukoze. Twebwe musange tumeze dufite team ariko uwateguye urubanza araduhamagara tukamufasha ngene badistribuwa ibyo kurya. Timu yanyu yitwa gute? Twe equipe yacu yitwa Rigara Team. Bayita Rigara Team. Umuntu yabarondeye nka mwebwe akavuga ati asaka rundi muntu yabize kundi rubanza yobakura nka he. Twe turi mu Nyakabiga ya mbere ku gicenda niho hantu dusanga. Nube buhinga mufise ske mwaravyigiye cyane mwaravyize kubyo bituma ko bamwabizera ko sigambe dure mu rubanza rwa dio kwa mu Ngagara twahuriyeyo kandi nzogurana nga mukamenye kuri bahita kunyabagera conference ni kintu gituma babizera cyane bigatuma mwamuronka ibiraka torejo igituma batwizera icambere na mbere tubisemwo ubuhamya bushobozi twavyize turigisha ingene baserva inge bavyigenzamwo hama gikuru naco nuko dufise confiance tuzi amategeko mu server nikimugenga niyo mpamvu benshi batwize cyane dukorana neza na boss bacu. Timu yanyu Rigara Team muri Rigara Team service mukora muri yonyene guserva nta bindi mukora swate tukunubona benshi ari wacambo groupe y'imvyino ibi kimwe mu kunyo service nyene mukora. Ego twen service yonyene guserva cyo gutamba ntibirimo. Oya bakunze Saint-Luc TV rero ni Saint-Luc TV turi kuri mariage aberenga mu Kamenge kuri Nyabagera conference ndikuvuga batwize tureka kiraka nawe ni muri hafi cyo gukora ibintu bitesa turaza timu yose ya Saint-Luc Studio barafotora amafoto ameze neza barakora video ni kumwe n'abatipe kandi bahita servir baraserva ni Rigara Team baraserva nawe nyene mu makene abavyo mu basanga bro wausanga mu Nyakabiga mbere ku gicenda canke kuri nimero izikurikira 61 656 210. Bakunze Saint-Luc abatipe barashoboye cyane sigambe duhure mu mariage kandi zikomeye zitesa mariage z'inoti bakabizira bakabaha amadil namwe nimba mushaka gukora ibintu bihabura Saint-Luc TV turi mu Kamenge mu mirango kuri 14 kwidoda ni ya gatatu vuye ruguru niho Saint-Luc Studio ihari abantu mwese mushaka gukora ibintu bitese ku mariage yanyu nuko bakunze Saint-Luc TV mwagiye kuri subscribe comment na share kuri YouTube channel yacu bwikafanya na Saint-Luc TV. Okay, cyo nababwira nuko nabashimira kuko ibi ndazi bizoshika kure kandi Imana ibongeze umugisha kuko impano ifise bake kandi benshi bagasuzugura akazi kandi kariha. Ego kuko icyo natahuye ni kimwe akazi kabi nakagwa amahera ari musi ya office turi bakora nk'akazi nyamvu tubonamwo n'umwimbu. Ego bakuma Saint-Luc TV muravyumva umutipe umujene ya créer entrepreneuria n'abandi muri hanze ni mubure gucreate utuntu tuhemba abajene muri benshi nuko bro wakoze umwanya waduhaye. Thanks. Bakuma Saint-Luc TV ari Bright kuri mic nyuma kuri kamera ni Drizzy Pictures. Ciao ciao.